Anita, burya ari ibintu ntaratahura. Nagiye wabona Sonia ukunye nyakiriye. Biraboneka yuko hari ibintu byabaye je ntazi. Uko namusize siko namusanze. Muri inshuti we ya hafi, ni uri mugenzi wiwe. Mbega hoba habaye iki? Habaye ibintu byinshi muhungu. Byinshi cyane, harya rero hari ibintu utazi. Je mbere nagira ngo urabizi. Mva byagenze uko. Ubwa mbere na mbere haje ujya mugenzi wawe. Ujya mu Inde Kamili? Kamili. Agenda iwabo na Sonia. Aramubwira amajambo menshi mabi yo kumuca intege. Mabi. Kuburyo Rindira kwanza. Kamili ujya twari kumwicagiye. Ujya nyene. Uri sirikari we? Mana yanje. Aramubwira amajambo mabi kuburyo umukobwa aribabara akanarira akanakorora musozi. Kubera iki? Kubera amajambo Kamili yamubwiye. Ikigira kabiri, mama wawe yaraje nawe nyene aramutuka ngira ngo impuzu zose arazimwambura kumubwira amajambo mabi. Yongera mumena ko n'amazi. Mama wawe yari aje yambaye nk'umusirimu nkuko kwiwawe nyene muri aba boss. Aramubwira amajambo mabi ko badakwiranye, ko afise umukobwa mwiza mu muji w'umusirimu nkawe bakwiye kuba bo bana atari we. Nukuri burya mama wawe nabonye ko ari umwana mwiza asa neza amafresheri, ariko afise umutima mubi. Rero nimba yarakubwiye amajambo, nimba yakubwiye nabi, nimba mwashwanye, umenye yuko impamvu nyamukuru ari mama wawe. Nujya mugenzi wawe. Mama yaragiye ubona na Sonia. Burya ababosi kweri ni muri ababosi nyene. Kamili yoba yaraje kubwira amajambo nkayo Sonia? Yego, yamubwiye ko mudakwiranye. Yamubwiye amajambo maba mu cinege na mama wowe niwe yaje abishiramwe amavuta. Yambwiye ko je mfise undi mukobwa. Kamili ambwiye ngo mfise undi mukobwa jewe. Mwiza. Ko ndiko ndamutakariza umwanya. Nimba ari gushavurira, ntushavurire Sonia, ushavurire mama wawe. Nuko rero bimeze. Urambariye vrema. Urambariye gusa icyo womenya. Umenye yuko Kamili muri umwanya jewe niducana waka mu majambo make. Uracumva? Niducana waka. Ni wari umwanya ugenda uvugane na Sonia mubwiza ukuri yuko nimba Kamili yaje kugatwe kiwe. Urumva? Urumva? Muri uyu mwanya je na Kamili niducana waka dutsa nko turabansi. Sigura ko atavyo waruzi. Ntavyo narizi siwe je no benye. Yaba ndabizi nari kuzi wabo kandi. Gukora iki? Yarageze igihe niyumvira ko utanamukunda mbere uri kuramutakariza umwanya. Sivyo na gato. Urumva? Kamili ni umuhemu kuri jewe. Umubwire neza Sonia ati Kamili burya so mugenzi wiwe kujya bari kumwe kijagiba yaribwa n'inzoka. Hajya mu nyuma yaho yashyamuyemukira. Hariho byinshi yamukoreye burya adashaka kubivuga gusa mugabo ntibakiri kumwe. Kandi yo nimwe mu mpamvu ni kimwe mu kintu cyatumye bagira batumvikana. Mbe waruzi ko hari agashimwe na mwaye ntuze Kamili azanire nani? Azanire Sonia. Ujya munsi naribwa n'inzoka. Urumva? Buke bwaho hari agashimwe nahaye Kamili azanire Sonia. Namwa igitenge, urumva? Namwa n'igitambara by'agashimwe. Hari icyo Sonia yabonye? Ico ni kimwe mu bintu byatumye je na Kamili tutumvikana. Nabona kubona yuko ari gihemu. Sinari ko yagarutse kandi gukora ikintu nk'ico. Maze nyine je navugana na Kamili. Uracumva? Rero genda umubwire Sonia yuko atekane. Urumva? Iyo bya Kamili kuri jewe Kamili nituvugana.
hamica kabiri naco mama wiwanje ivyo yavuze bo kuvuga yuko kumbure ngo yuko ndumvise umukobwa hari umukobwa ari Bujumbura urumva numva rone kumuzi nyumviriza hari umukobwa ari Bujumbura mama we yifuza yuko ari we ntwara mugabo je ndukundana uracumva bya bintu by'abavyo usanga ngo kubera ko barazi ibyo baziranye kubo mugabo jewe nta gahunda nimwe ndamufitiye uracumva niyumve ngo jewe ngo numve asi wanje sivyo na gato urantegera neza rero unabare ugende umwumvishe nani Sonia sivyo hama abo bibujumbura bo je ngiye guhigura nabo uracumva ngiye guhigura nawe nabo unabare kabisa umwumvishe Sonia yuko jewe akiri ku mutima wanje ndaza kumubwira nimba za kunyumviriza sawa kandi mubwire ko ndashimbabaje cyane bino bintu birambabaje cyane kandi je ndamutahura baramumara amaje n'ukuri baramumara amaje ahubwo reka ngende sawa ibi wakoze n'ibiki kugenda gucukura abantu inzira karengane ukabwira amajambo nkajya je babimbwiye sinabitahuye Jamil hajya wo gutuma abantu bajya bahagarama hajya wo gutuma abantu nabajya bashirana kubera iki akabiga twimba nka keza mama je burya ari ikintu mbona uri kurirenganiza wibagiwe wowe aho wavuye nawe nibashira ingufu bahagera amazi arashuha niyibagira ibumbeho Jamil bibi ameze ntunyibutse aho navuye kuko ahandi hari ingufu nyinshi ziwanje nawe nibashira ingufu nibagira aho tugeze Usa mu cyaro cyacu ariko je nibaza yuko ibintu byo gusuzugura abantu ngo kubera yuko basunje uburyo yaba Bibiliya yaba Qur'ani yaba majambo yaba nukuvuga nure kuri iki kintu nk'icyo iyo ni ingeso mbi bishe gose ko bavuga ngo izo zibika zaramagi bibi mama kubyara wewe no aturuka he Sumwa kirundo hariya ruguru mu nzira. None nifatira munanye Bisigura rero nabibiri rero umuntu. Ndiko ndakubaza ikibazo. Nabibiri rero umuntu. Mutumita umuntu kubera ko ava mu cyaro. Mukuri wandenge akarimbi ikintu wakoze jewe nticyashimije. Nticyashimije kabisa. Nticyashimije kabisa? Okay. Urumye ukuvanga ukajariya nenze kubyo ibintu by'imirima ibintu byingira kamaro kushije kugenda gutuka abantu bigena koze n'imitongo sibyo ibyo wakoze sibyo Jamil nakugeze kuri bigena koze n'imitongo mu nyuma nzo kuri birenze biki ni abandanya numva ari mu kwegana ashaka kumenyesha yuko muri ino nzu ibi atakibanza na gito yafise ndetse tureke icyo kundana nico kuba umukozi wo muri ino nzu acafise ibyo ubimenye ubishire muri umutwe wawe ubyumve neza yuko atakibanza na gito yafise ngaho muri ino nzu ndakwibutse yuko ayide sijamujyanye muri ino nzu uri umwana ntiharagira kukura gufata amadecision yose muri ino nzu mama jeri baza yuko atamusi n'umwe jewe ndagusuzugura buregenda kuba yuzanye iyo topic kenshi je sonda kubivuga ndakunda kwimenyera nk'irenganira ariko ndabona umengo uriko urandengera karimbi ikintu cerekeye relation ziwanje si ikibazo kingi iyo ubwo uburenganzira bw'iwanje ndarekuriwe kubana n'ubu wari wese je numva umutima wanje ukunda ashake abe ava mu cyaro hera ava mu ivoka ubwo ni uburenganzira bw'iwanje mbega wowe kugira ngo urongugura papa w'iwanje ari umuntu agutora hari wagutorera nakoresheje ubwenge wakoresheje ubwenge sibyo nawe ubwo none ngo wakoresheje rero n'ubwi wawe nagiyewe nafite ubwi wanje
ndagusabye mama ndagusabye wowe uri kurarogwa Ndagusabye. ukoreshwa n'imiti ubu sakaroge iby'uburozi cyangwa ibiki ndagusabye mama please ntundengera karindwi please kabisa ndakuba mugabo byerekeye urukundo ubwo n'uburenganzira bw'iwanje ariko ndakubaza tugende bukebuke kwa n'uburenganzira bw'iwanje ndakubaza tugende bukebuke ko ndabona umengo ibyawe asabitaho ndakubaza Kisra uramuzi hoho uramaze kumubona neza utekanye atakira nkwe kakuvuruga mu mutwe urabona ingene asa urabona ingene asa mbwira ubwo rukundo rwoza rukunda irya nyamafu sinzi ko ari nyamafu sinzi ko ari iki sinzi ko ari inguge sinzi ko ari igikoko nyabakiri mushirako ni inguge isa neza umuntu atarazi no koga atazi n'amavuta ingene asa jewe reka nkibyumva ngo wakunze hariya aye ndavuga ati ngira yoba ari umuntu basi mwiza ari ubukene gusa nayo kubitahura none ari uretse n'ubukene n'isura mbi yafise n'ubwiza ntabwo afise sina wa muntu uzoza rushire nga mu nzu uvuga ati uzomusigase neza yaba basi wari gwazanye umukobwa mwiza aruta Kisra sivyo akaba basi ari n'umukobwa mwiza none uriya nabonye n'ukuri mbabarira arondera arasubira ariko rero ibi icyo umutima ukunze isogoro risumba inyama urumva rero ubwo mubwire neza yuko icyo umutima ukunze isogoro risumba rero teraheze sindakubwira ngo naramukunze ariko ibyo bintu birateye bituma genda kubwiye ni kwanza kubera ko umumatira kuri Kisra hari uzakubwira ko nkunda Kisra je kubera icyo kintu gituma umumatira kuri Kisra hari iki abuzi ko ugira umukobwa ndakubaza icyo kintu gituma umumatira kuri Kisra ni igiki kubera umukobwa mwiza abikwiye mukwiranye icya mbere ni mwiza w'isura icya kabiri ni mwiza w'ingeso sibyo icya gatatu afuka mu muryango ukomeye mwiza ukwiranye natwe wazumvise igisagara cyose ujya n'umwiza wabonye gusa Kisra wenyine jewe iyo uzi nifuza umukobwa mwiza iyo nifuza umukobwa mwiza nari kuza nganye umwarabukazi ngaha ndamuke muri Turkiya nigiye jewe nari kuza nganye umwarabukazi imishatsi shikino wabitegeye nije ndakubada ndabwisora kurwanya ndumviriza iyo je nkikirana bwiza bwisura nari kuza nganye umwarabu ndagenda kigusubiyemo cyangwa umuhindi ngaha Jesse nawe rero ni ubwiza bwo kumubiri icyumba gano gitegeye ndagusabye désormais ndakuba ariko ikibazo cya Kisra full stop ntacyo nkeneye kandi kumva amatwi yanjye ntacyo nkeneye sinzi yuko ubwiza se kwa ubwiza se kwa Kisra nawe ushaka sibyo ariko ndagana kumenyesha yuko uyo mukobwa wanuka amahenehene ntazigera yinjira hano muri ino nzu nta kibanza na kimwe afise ndetse n'icyo ko umuyayangana aca afise nabonye agakobwa gashisha kanuka ariko ntacyo asunga bushira wabyaye ubwiza uvuze iki kandi wowe hasigaye ko jana wowe tupambana uvuze ngo urashaka kuvuga umwana ko ujya mutamu kuva none cyarengana cyarendeye kumenya icyo impamvu wampamagaye wewe mbese wibaza ko naguhamagariye ikibi naguhamagariye neza n'ukuri bose nibaza ko cyo wari kibi kubera ko iyo ari kibi mba nakibonye ariko ndizera ko ari neza niyo mpamvu mfise igishika cyo kumenya impamvu yatumye ntumako ni neza naguhamagariye kandi ineza irimo no gushima gukenguruka bimwe bivuye ku mutima kuko nitegereje ukuntu wabaye hafi y'umukobwa wanje nukuri wagize neza cyane wamubaye hafi basha simbona ukuntu notahura nkabidondagura nkabikubwira nukuri wabaye hafi yiwe cyane kabisa byo wakoze rero byaranshimishije
ivyo nibisanzwe urabona muri buno buzima turi abantu tuba dukeneye twese kugira ico dufashanije nk'abene gihugu ndetse nk'ikiremwa muntu ko uno munsi niwe ejo nanjye nzomukenera niyo mpamvu nkora ikintu je nitanga atayindi mpamvu nimwe nibisanzwe muze mwumva mawe gusa rero je nafise ikintu nshaka urabona ko dukorana neza ariko sindamenya neza impamvu ugumushaka yuko umukobwa wawe arongorwa n'urya musore mu gihugu neza yo kurya umukobwa wawe ni mwiza mufise amafaranga mufise ubuzima bwiza muhura n'ababosi benshi wanje byararenga bo bamukeneye ndetse bogira icyo bamumarira ariko mukaguma mushaka kumuhadikiriza umuhungu umwe mbona ko atanisha musumbije cyane niyihe mpamvu niba atari banga kugira ngo nk'inagakino ndi mu kibuga nzi neza ingene ndagitembera bize neza kuntomokera kagenda hora nshaka umuntu tuyaga mumva ariko ayaga neza nukuri nacyo no guhisha ariko ibi ngenda kubwiye bizobe ibanga waje uranyizeye deja ibyo tumaze gukora na byose batari banga kibari kibazo ndazi ko byinshi tumaze kuyaga naho ndavyumva ugenda urabivuga ariko iki rero tugira tuyage kize kibi ibanga rimwe ridasanzwe urabona se wa Jamil je twarakoranye naramukorera maze rero ndiko ndamukorera burya nayo mfise undi mugenzi dukundanye mugenzi nyene twarakunda tugaterama tugatera ryarenga aca kundana na nyina wa Jamil urabyumva icyo kintu uyu mugenzi wanje twari dukundanye yaciye akundana na nyina wa Jamil bamaze gukundana burya mama Jamil acabona ko bizuhava bija ku mugaragaro bikaboneka neza bakabafata hama bikazana icuka kibi hagati yawe n'umugabo wiwe acarambi ati burya womfasha iki ubona no bigenza gute ico nakoze nambwiye ati mama Jamil urakuze aha nasaho gufira umugabo wawe akabimenya yuko mukundanye n'uyu mugabo arakurangiza ko kurenga ibigo turazi neza yuko ari ikintu gikomeye cyane kitana mu bisanzwe ni ikintu gikomeye uba watayibanga uri umugore w'umukenyezi uba watayibanga kabisa burya rero mama Jamil arambwira ati raba ngire wo bikora ndavuga ati mu bisanzwe iki ni ikintu gitoya nokora cyane ndagenda ndorondera umuvugutano urabona umuvugutano amaca ndorondera umubaga icyo bita umuruturutu umubaga umurutu n'ikirundi cy'indani ntakibanze kwera umubaga w'umuruturutu burya rero icyo ndawumuramiza niko girane niko gupfa kwa se wa Jamil mijambo rimwe nimwe mwamwishe kubera uwo mugabo wone nego siniko nari kugaragariza siniko nari kubwira urumva itegeko ndarihawe nande na mama Jamil hajya ntuzubone abantu batunze ngo ntibifise imvo byaturutsemo haba hari imvo zatumye abantu kanaka baratunga biturutse ku matungo y'abandi bantu amaze gupfa naciyegereza itunga none ivyo bihuriye hehe n'umubano w'umukobwa wawe na Jamil nibyo ndiko ndakubwira ku muriri kugira ngo ndaguhe umuco nyezina hajya nshaka yuko umukobwa wanje agirane aroboka kwa Jamil kuko umutunzi urabona ujya muhuga aratunze wabo ntibahobahoba itunga ryose se wiwe yarafise niwe ari jera niwe ari kurikirana ni nk'ivyi wiwe twarumvikanye hajya muri konvasiyo birimwo yuko umukobwa wanje ategereza gutwarwa n'umuhungu wiwe bivanye n'igikorwa namukoreye nawe akaba agomba kugirane kuwishimira ni nko kubishimira rero azobashimiye ku gikorwa nagize namukoreye ubu niho ndabitahuye neza cyane
sasa nuko aho rero mbona neza yuko dukwiye gukorana ingufu ndetse tukabigira ibanga rinini rikomeye cyane ndimo ridasanzwe. uranyizeye papa uranyizeye wenda kwizera ivyo shira umutima mu nda ndi hano ku bwanyu nzokora icyo mukeneye gusa nanjye murazi neza ko jewe dufana ifaranga oya ndabizi ku faranga nangorane kenyehere ka kitu kidogo nikubitira ibindi ndabukora uko ushaka nangorane ibanga nzorimira no mu nda ngo pi nangorane amafaranga urazi ko ndi nayo amafaranga sayo mbuze icyo uzosaba cyose nzokiguha ntugire ikibazo mutaha tureka gutunganiriza je nanye ndokora ibishaka byose kugira ngo ushike ku ntego yawe imana ishatse ibishatse muzorangibuka ibintu byagenda yego yo icyo kwibagira ariko urabonye umuntu yibagira wamugiriye nte yamuze ama rero amazi yazindutse ageze kure muhungu ndashibuka ko natumye ko akantu ntakagize reka ndabe ko mu gikoni bakugiriye inkoko kugira ngo bakuzanire ufungure yego ntuve mu rugo iwanje ataca ndakuzimanye sawa sawa iri ni banga ritamirika kazima ndagufise aha ndagufise Sonia uribuka mwe kuririza ngaho wiriza ibintu utagira umutwe n'amaguru sheri wawe ndamwite sheri wawe ndabizi ubu ni sheri wawe yaraje muhira ambwira tujya mugenzi we barankana bimwe bibi nakumbwira niko kw'Imana kumurira abahungu n'ababeshi nawe sibyo ahubwo mungu nakubesha watomboye umungu afite umutima mwiza iyumvira umungu ava mu muji akaza ino aje kukuraba wewe agize kuba mwiza agize no kugira umutima mwiza nukuri aratomboye atara kandi aratomboye twentesha nawe aratwenza nukuri kw'Imana yaragiye ashavuye arambwira ati Sonia yantutse Sonia yase kumvugisha ndamubajije ikibazo n'inkara nkakumbwira ngo shaka kumbwira afite ikazi nyaba kujya mukobwa ndamubwiza ukuri urabyumva arambwira ndambeje ndamubwira ingene mama wiwe yakumenye kwa mazi arambwira ati je nuko ntabyunzi arababara ndabona umuntu yabyinze arashavura wewe ibyo mungu aragukunda atari kindi naramanitse amaboko ndavuga ati nukuri ubona ababyeyi barankunda aragukunda cyane ngereye karaba wantuka nawe twe kandi bizi nawe ko umukunda bimwe bibi waramusariye ku buryo ukorera bose mubonanye iminsi ibiri tungakurira we wari wamukunze ukaba kwibona urabyumva rero ni ukuri nawe ibyo mungu aragukunda atari kindi jye naramanitse amaboko kuko urabona ko wiriza iminsi ibiri mubonanye utangwa kuzurarira rero nawe uramukunda ndamukunda ntacyo nawe ubonye wamukunda iminsi ibiri abahungu b'ubu bose n'abahemu kubera amajambo y'abantu bigoye yani umukobwa Kamili ni umwana mubi kuko niyaje akubwira amajambo menshi kumbe nta naho bihuriye n'udamusheri wawe yakumbwira niko kw'Imana yarambwiye ati Kamili ubu ngo nabansi bimwe bibi urambwiye kumbe Kamili kujya ameze nuko rero ntukazize wizera abana b'abantu umukobwa Kamili kumbe yaragera arabateranya guteramwe amajambo nawe ko yafise umutima muto utangura kuzuririza ndakwati ati ntukizera abana b'abantu n'umusi n'umwe ahubwo nje ndumiye Kamili yaragera kubwira je nzi ko ari umwana mwiza kumene kujya ameze ugusema n'umuteranyi uje utinya umuntu akwanikira iryinyo yaje arambye ati je meze nuko kumbe yashaka kuntanya n'umukunzi wanje je kangahe ahubwo ndumiye urambwiye sinakubwira reke kurira kubera je namuravye ujya mungu mu maso ndamuraba neza mu maso ntabwo ari umweswa wallahi ndumiye yarambye amajambo baravuga naje ngabye nagenda mwanga uramwanka kwera kubera urusaku amajambo y'umuntu ugeze wanka ikintu ukibwiwe na mweneco
apana kumviriza ati uyu yavuze iki, abantu bavuga menshi n'iritari ryo Kamire yakubwiye uzoryumva. Hewe niko urakoze urambwiye. Kuko nta mukobwa wo mu aka gace k'iwacu mu agacimbiri azo kubona uri kumwe n'urya muhungu w'ibogare nka kuriya areke kugirira ishari ahumvise irivuye ku mugenzi wiwe hasigara abakobwa bo ngaha mu gacimbiri. Hewe ahubwo nyine atari mwana we ndumiwe ko bimeze.